ngaha mu gisagara ca Bujumbura nta nahamwe utayitembereza kandi ugo ruhusha nuko abantu mugani ntibazi ko ruboneka byoroshe kandi ugo ruhusha nta mahera barihisha mu kurutanga rutangwa kuri gusa akabijya rero muri electromeka izi moto twarazirondereye impusha wazirondereye impusha twarazisavye izi moto zizoshobora gukora icyo gikorwa hanyuma abene gihugu nibamara kuzijukira kuko twe turakora n'ubu urabona ko zihari nibaze rero bazitore hanyuma bagabanye iyo mirongo ivyo rero kuri muravyo ntibibaho ivyo by'amashini muravyo ntizi ivyo by'amashini ivyo by'amapinyo muravyo ntavyizi ivyo by'amavuta ya vidange ivyo muravyo ntavyizi ivyo ugasanga rero hariho n'ayandi madepense hambavu y'igitoro menshi cyane uza gusanga wakoze nko mu mwaka ugasanga umaze kudepansa amahera atagira uko angana ayo mafaranga rero yose uciyazana ukayakubita ku ibeyi wayiguze ibeyi yayikirenga muravyo nakuri mwe mukizikora mwavuga muti dushaka kugabanya imirongo y'abaguma barindire bisi kandi bisi ni nkeya abantu bamaze kuba benshi noneho n'igitoro nikikiboneka ku bwinshi iryo hangiro mwihaye mubona mumaze gusotera ahantu hangana gute muri make abanyamitahe kandi mukavuga muti niyo mitahe isorosoro rigwirira iyo rije reka dusaba imito mugabo niyava kuri benshi kumuri kuri gikowe n'ubu turabakira n'ubu turabakira n'ubu kandi baraza kuva aho tugire ikiganiro giheruka baraje n'ubu kandi turacabakira yego n'ubu turabakira ugenda ubibukije kuko ari uko biri kose ari gihe nasa ntaho umenywe na bose cy'abantu ngo bamenyere ikintu rimwe hari gihe hariho umuntu avyumvise ijya mbere yego nuko mubwira ko bimeze gute no munsi umutahe wacari umuriyoni umuriyoni umutahe umwe hanyuma umuntu ashobora kugura gushika ku mitahe 75 yashoboka ari amasosiyete afise abakozi babo gasanga ashise saa 4 ko ngo yabuze bisi ashise saa 5 aho akazi kapfuye barashobora kuza tukumvikana izi moto tukazibahereza hariho abakoresha hariho ama entreprise afise abakozi basanga abakozi babo bariko baranyagirirwa hajya ku mirongo nyene nibabiteho baze bazibatorere hanyuma bafumaze barabakata make ku kwezi ko tura Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Tunabipfurize kandi kwilatrapa uyu mwaka turacyari mu ntango z'umwaka aho kuri bishoboka byose tukazoshika mu mpera ofisi byo kwirata. Ofisi byo shimira Imana. No munsi turi mu ruganda Electromeka muri za moto zakorewe ngaha atari inshinwa atari ndage atari twakuze twumva ngo icuma gikomeye ngo ni icumudage. No munsi tuzovuga ko ari cyo muri Electromeka. Ibe tuburamutse cyane. Baramukije cyane Agaciro Media. Ego. Ibyo byuma bikomeye muri Electromeka ko twaguze bavuga ngo ni ibyo badagi. Biento tuzohindura ivugo. Byo mu Burundi. Tuvuga byo mu Burundi byo muri Electromeka. Ariko umengo ngira urugamba rugeze he kubera ko abarundi ibintu bivuye waho umengo bizira ko bidakomeye. Bo abarundi twe nawe urabazi turazinanye n'abanyamakenga n'abanyamakenga atabanje kwipimira ngo yirabire nka Toma ntiyemera ariko rero turashima Imana kuko abamaze kuza gutora izi moto bose nta numwe yidoga yego ahubwo nibo bariko barabwira abandi iti nimunyarukire muri Electromeka yego uno munsi imbere yuko kumure muza kutubwira akabijya ko numvise yari akabijya two mwotuyagisha ko twabanje gufata video turirukanga mwibarabara je bihanine ko ndashaka gupima umuvuduko nabonye ishobora kwiruka ku muvuduko wa 60 km ku isaha ni modoka ngira ngo nkizi zigenda Bujumbura aho rose usanga ziko zigendana n'ubundi kuri uwo muvuduko nyene abantu iyo siritunga batarazigura bumvise ko iyo moto yiruka kuri uwo muvuduko yari yakuriwe ngahi Burundi kandi hetse kandi deje ubundi yari hetse uba wumva commentaire z'abantu riziye
Bo commentaire ni nziza cyane abantu nibaza yuko hariho n'ikindi kintu coba gituma benshi tutababona bataraza ngo baziyoragure zihere. Hariho n'ikibazo c'uburyo. Ikibazo c'uburyo muri makamikoro mato amikoro make. Ibyo navyo turabitahura kandi cyane urabona ko amikoro atari kirenga si kuri bamwe mbere ni hafi kuri bose uretse bamwe ariko kubijanye na qualité ya produit nta numwe yidoga. Nta numwe yidoga nawe kujya yibonye produit ni nziza cyane. Ni moto mu byukuri itaramutse nyaruka uko nyene n'izina ryayo riri. Ikindi naco ni moto ikomeye. Ikomeye kabisa n'ivyuma ikozwemwo n'ivyuma bikomeye cyane. Byatoranijwe neza bivanye n'ibyo twifuza gushikako. Ego good. Jewe nubu ahonsha ndacabona abantu bayishingira ngo basha ngo iyo moto ngo ntivuga. Wewe basha ngo ukuntu imeze barashayishingirira. None izi moto zihora zishika mu muji ngo abantu bazibone bose. Bo izi moto zirashika mu muji twebwe turazitembereza abakozi nizo bagenda kwego. Yego. Yego benshi baramaze kuzibona, benshi barazizi. Mbere n'abatari bake baramaze kumenya ko atari moto zavuye mu Bushinwa zikorerwa ngaho iwacu. Nariye ko ziri ku n'izina y'Ikirundi muravyo. Yego. Rero urumva ko ni ikibazo ngira ngo camwe twatangura kuvuga c'amikoro. Ariko ubundi umaze kuyigenderako umaze kuyigora ko turengana haravuga ati mpanengendereshe numvirize. Akumva kabisa yuko ari moto imeze neza. Rero nibaza ko ikibazo ari ico kuko kubijanye ni moteri yayo kubijanye nuko ikoze nuko imeze abantu bose barayishima. Ukuri. Yego. Hari ora imonye yaravuye nga afise ikimoto kimeze nk'igikamyo ko kiriko bijya vy'inyuma umengo ni beni. Wewe ambiye ngo iranapakira n'ibiro igihumbi toni. Ngo n'umuduga akirukanga. Kandi ngo ni mwe mwabashirimo amabattery. Izo battery zikomeye kuri ugu rugero. Ni battery ki? Bo ni battery zidasanzwe. Zisanzwe zikoreshwa mu ngendeshwa zitangwa igitoro. Mu ngendeshwa twagwa n'umuyaga nkuba. Nizo battery twavuga ko ari speciale zizo modoka zizo ngendeshwa. Rero izo battery muri electromeka turazifise. Umuntu ayikeneye araza tukamushiramwe ijya moto wabonye ifise porte bagage nini ya meze nka kamyo. Bari barakoresheje izya battery zindi zisanzwe biranga. Bivanye n'ibiro batwara n'ivyo amarivrezo. Niyo bashiramo nk'ikamyo n'ibyo guca bikunda. Oya ntivyo ari gukunda. Nizo bari bashizemo zari battery nini cyane. Ariko ntizashobora gusiporta ibiro iterura ngo igende umwanya munini. Ni rero bari bamaze guhindura ama battery inshuro zirenga zibiri. Kandi mu kiringo kigufi ya cyane. Kandi nizo bakoramo ntazikoramo kubera ko zaheze burundu. Mugano uko zahera ningoga nuko umuriro wazo wahera ningoga. Badashoboye kumara n'umunsi wose bariko barakora ibikorwa byabo byo kugira amarivrezo. Rero baraje baratwitura baratubwira ikibazo bafise. Hanyuma turabwira ko dushobora kubafasha. Twarapropoje izo battery dufise za lithium. Hanyuma turaraba ibiro ishobora gutwara canke batwara buri munsi n'urugendo batwara. Hanyuma turaheza turabagira ibiharuro turabaharurira battery ishobora gukora ivyo bikorwa gatwara ivyo biro igihumbi kandi kagendeshwa umunsi wose kuva mu gitondo bujya bataha saa 4 y'ijoro. Iri kirakora kuri ivyo. Iri kirakora. Kandi nuko nabonye ipakiye yuzuye wowe. Ego. Rero tumaze kugira ibiharuro turaheza turapropoza battery ifise capacity ishobora kuzigama umuriro ushobora gukora akazi kose. Ubu rero iyi ni ndwi yose yari iheze bariko barayigerageza. Ko twabahaye ati twebwe genda muyigerageze indwi yose. Hanyuma indwi ni yahera muzogaruka muze mutubwire uko mwasanze bimeze. Burya rero musanze bari baje kutubwira ati ibintu bimeze neza. Nta kuruse nimwe batakoze. Nta munsi numwe babuze umuriro muri yo ngendeshwa.
ibintu bimeze neza. Rero twagize verification turaraba batterie yatayazo uko imeze, ama connection twakoze indani ingene ameze, twasanze byose kimeze neza. Rero basubiye kandi kubikorwa. Okay, hariho izi moto sinzi ko ari inshinwa. Narabonye imbere n'ibimoto bimeze nkaho bihagurutse cyane. Mugabo tujuru cidogirwa ni kibazo cy'umuyaga nkuba. Ego. Ngubira ukosoma gose siritoho uhetse ko undi muntu na gatoya. Umucano cubahirana. Ego. None abo izo batterie ko mavuze ni izo mwigirira assemblage. Aho wanyu byo bafasha. Turashobora kubafasha abo bantu. Kubera ko imoto nyene moto arayizana. Tukaraba d'abord batterie rimwo voltage yayo na capacité yayo. Musanze forume bitameze kumwe naho. Forume turayihindura nta ngorane. Tuge turakora batterie tukayadapta kuri forume yaho tuza kuyishira muri iyo moto. Nta ngorane bidutera. Ego. Hanyuma muri izi moto nazo muravyo harimo izifise ayo mabatterie nyene ya lithium. Hariho n'izifise ayo mabatterie yandi asanzwe. Rero nico gituma n'ibiciro bigenda bitandukanye. Nibisa muga bimoto zirasa. Moto zirasa ariko bivanye na batterie irimwo. Ibiciro bice bitandukanye. Hanyuma nabiza gutandukanira ni ubushobozi bw'imoteri. Kuko hari turafise imoteri za watt 1000 ni moteri za watt 2000. Rero izo z'ibihumbi 2000 nizo za lithium. Ego. Hariho ya lithium y'ibihumbi 2000, hariho na lithium y'igihumbi. Hama kunuze ya kubijanye n'ibirometero. Umva iyo umuntu avuga ati urumva jewe mva muri quartier nje gukora muri ville nshaka kuva muri ville kacikantahana cyangwa ndagira utukurse tundi dutoya. Ego. Donc izo moto mu birometero zitandukanye naho gute? Zitandukanye kuko nk'imoto hariho ya mbere dufite modele zitatu. Hariho modele ya mbere igenda ibirometero 50 wa charge rimwe. Yego. Iyo irimwe batterie gisanzwe. Uwindi modele ya kabiri igenda ibirometero birenga 80. Nukuvuga ni yindi shikana ku birometero 100. Iyo ni modele ya kabiri. Iyo tuyigurisha miliyoni 10. Iyo igeza ku birometero 100. Yego. Iyo yindi ya mbere igira ku birometero 50 kuri charge imwe tuyigurisha miliyoni 7. Hanyuma hariho rero yindi rutura igenda ibirometero 100 nyene mugabo ifise moteri nini. Moteri yayo yigwiza kabiri izo zindi za mbere twavuze. Iyo moteri gacifasha iki? Iyo moteri ituma iduga iheka byinshi. Nukuvuga rero nk'umuntu ashobora kuduga aba iyo ruguru za Nyamutenderi. Iyo za Kiriyari ya hejuru. Iyo ntangorane irashikayo atakibazo idashushe kandi atakibazo na kimugize. Nukuvuga rero kandi ishobora guheka ibintu biremereye. Nukuvuga nk'abantu bagira ibintu by'ama livraison, abantu bategeza ku déplacer ibintu babikura ngaho bijana hariya ntangorane. Iyo moto idashobora gutwara ibirometero 205 atangorane. Muga izo moto ukuzivuza ari zitatu zose umuntu aziraba taye nimwe. Zose zirasa, zose zimeze kumwe, ziza gutandukana ku moteri imwe ifise 1000 watt indi kagira 2000 watt. Za gutandukana kuri batterie imwe igenda ibirometero 50 indi kagenda ibirometero birenga 100. Wow. Rumva rero twabaye nk'ababandi nuwa make aronke. Mwize kudandaza nk'abashinwa. Nuwa make araronka umiliyoni 7 araronka. W'imiliyoni 10 akaronka, wa 12 akaronka kandi izo moto zihagaze hamwe. Sirasa. Ntushobora kuzitandukanya. Mugabo iza gutandukanywa na nyene kuyigendesha ukiringo ikirere agenda atarasubira kandi gusharja. Ariho akakamoto benshi bita ngo ni jokoki. Ni ubumoto nibaza ko mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo buba buri mu moto zakunzwe. Ego. Kuko n'ubu uracabona ko hari abantu benshi bazigura. Ego. Dukora kimeze nk'icitwa nka statistique. Sinzi wowe arizo bitunga mbega. Ego naritunze. Naritunze. Ego. Tugire rero kimeze nka statistique turabe igitoro umuntu ashobora kugura mu kwezi none tugishire ku mwaka. Amace turaba umuntu yohitamo kugura icyo nyo yohitamo kugura icyo.
we wumva warayitunze je narayitunze ni warayikoze ico gihe mu kidohora wawe gute ni kuvuga ugize ibiharuro kandi ni ibiharuro benshi batakunze kwiyumvira ko ngo babigire ugize ibiharuro ijya moto ya Jokuki reservoir yayo nimba ntihenze umenga hajamwo amalitira 4.5 amalitira 4.5 amalitira 4.5 bivanye n'amakuru se wagize kuko mwese bivana n'ingena yigendesha urashobora kwigendesha imisi tuvuge naho twafata indwi yose indwi yose mugabo urumva biravana n'ingena umuntu agenda ufashe rero indwi yose tuvuge mu kwezi ugwijije amalitiro 4.5 mu mafaranga kuri bine iritiro ni nk'ibihumbi 13 Jetere birenga ko gatoya. 13. Fata 13. Hanyuma ukucugwiza mu kwezi. Aca bibihumbi hafi nivyo 13 uvuze igitiro cabunitse mu buryo buri normal. Mu buryo buri normal. Atari cya gikinju no munsi c'ibihumbi c'imiliyoni c'ibihumbi 30. Atari aho ni kuri station. Mugurazi yuko kuri station naho biragoye kugira ngo wame wakironse benshi kandi muri bajya bafise zijya moto ntibafise ijya application kuko ijya moto nta document ifise nta carte rose ifise urumva rero hari igihe usanga bitoroshe kugira ngo uronke cyo gitoro cyo kuri station rero uci ufata ayo mafaranga kuri prix normal yo kuri station ukagwiza urumva yuko mu kwezi bishobora kuba ari nk'ibihumbi 50 na bibiri hafi 52 kuri prix normal ashaka ko ubu navuze make hose kuri prix normal mugabo uri situation turimo uno munsi iyo prix normal ishobora kubidashoboka rero ugwijije mu mwaka urumva amahera ubu umaze gukonsoma aho ni kuri ya prix normal n'ubundi urumva rero ufashe nko mu myaka 5 mu myaka 4 urumva amafaranga umaze kongera ko kuyo wayiguze no kuvuga no munsi igugwa imiliyoni ngira ngo ziko zirababandwi niba tarindwi nyene ko mesi heze zararenga 6.5 uci ufata rero amafaranga y'umwaka gusa hanyuma ukaca uyateranya kuyo wayiguze wamaze kurenza yo kugura muravyo mu mwaka umwe wamaze kurenza yo kugura muravyo kandi muravyo nayo wewe umaze kuyigura niyo dépense ubukoze ahasigaye no gusharja nta vidange nta mavuta uzogura yo guhindura nta mapiese tuvuge nka ayo mapiese bakunze kugira amasegma mu moteri urumva ugasanga birasaba ngo moteri igirire revision nibindi byinshi byo kuri muravyo ntibibaho oya shene ngo yaheze ugasaba ngo uhindure yindi shene ushiremo yindi urumva buri mezi nkane canka 5 utegeza guhindura ishene utegeza guhindura ibintu bita transmission ukuvuga ni shene ni plateau y'inyuma na pinyo ivyo kabihindurira rimwe ivyo rero kuri muravyo ntibibaho ivyo by'amasheni muravyo ntizi ivyo by'amasheni ivyo by'amapinyo muravyo ntavyizi ivyo by'amavuta ya vidange ivyo muravyo ntavyizi uravyumva ugasanga rero hariho n'ayandi ma dépenses hambavu y'igitoro menshi cyane uza gusanga wakoze nko mu mwaka ugasanga umaze kudepansa amahera atagira ko angana ayo mafaranga rero yose uciyazana ukayakubita ku ibeyi wayiguze ibeyi yayikirenga muravyo nakuri nicyo gituma kugura muravyo birimwe akarusho gusumba yego okay uyu munsi none kuba burya barundi ntibashobora kuba hariho kuri batazi kujanye n'impusha zizi moto kubera ko ndamaze kumva nibaza ko atari jenyine nawo ushobora kuba umaze kumva murakoze cyane uko bimeze ni uko izi moto ziri muri burya bwoko nyene bwa Jehokuki yego kandi zijya moto
uronse uruhusa rwo muri meri ngaha mu gisagara ca Bujumbura nta nahamwe utayitembereza kandi urwo ruhusha nuko abantu mugani ntibazi ko ruboneka byoroshe kandi urwo ruhusha nta mahera barihisha mu kurutanga rutangwa kuri gusa akabijya rero muri electromeka izi moto twarazirondereye impusha wazirondereye impusha twarazisavye turindiriye ko baziduha nukuvuga igihe zoba zabonetse uzoza kugura imoto azogenda afise n'uruhusha rwo kuyigendesha urumva ko bizoba byoroshe wakona kabije cyane abarundi none dufate mwe mukizikora mwavuga muti dushaka kugabanya imirongo y'abaguma barindiriye bisi kandi bisi ni nkeya abantu bamaze kuba benshi noneho n'igitoro nikikiboneka ku bwinshi iryo hangiro mwihaye mubona mumaze gusotera ahantu hangana gute iri hangiro twihaye ni by'ukuri ntituragera ku kintu kininiya cyane ariko twebwe turafise ivyizigiro ko izi moto zizoshobora gukora icyo gikorwa hanyuma abene gihugu nibamara kuzijukira kuko twebwe turakora n'ubu urabona ko zihari nibaze rero bazitore hanyuma bagabanye iyo mirongo nibaze bazitore hanyuma iyo mirongo igabanuke uramaze guca muri ville imvura iri kirago ndamaze kuhaca ubona ukuntu imirongo banse kuyivako ngo hari aboca babaje imbere kandi bakemera kunyagirirwaho ego abo rero ngira ngo hariho n'amakuru badafise bamwe ngira ngo ari amakuru badafise kubijanye n'izi moto ziri hano ikindi naco hariho abakoresha hariho ama entreprise afise abakozi basanga abakozi babo bariko baranyagirirwa hajya ku mirongo nyene nibabiteho baze bazibatorere hanyuma bafuma baza barabakata make make ku kwezi ko birashoboka hariho amasosiyete afise abakozi babo ugasanga ashitse saa 4 ko ngo yabuze bisi ashitse saa 5 aho akazi kapfuye barashobora kuza tukumvikana izi moto tukazibahereza ama entreprise akishinga abakozi babo hanyuma bakazoza abakozi bakaza barariha buke izo moto mugabo akazi katahagaze nukuri nkako nakagohe turiko turavunira abakoresha ama entreprise afise abakozi bakeneye kuza bariyunguruza byoroshe kandi akazi ntikononekare cyane yego abantu muzozitumbera Gaciro Media ngira tunabasavye ifanta ngira bona byuma twirirwa tubarangira ahantu hose ari opportunité ahantu hose ari kintu bokenera kwa ego ariko ku rundi ruhande Yves mu misi heze mwarakira n'abantu bipfuza kwifaranga ryabo rivyari rindi muri make abanyamitahe kandi mukavuga muti niyo mitahe isorosoro rigwirira iyo rije reka dusabe mito mugabo niyava kuri benshi kumuriye kuri gikowe n'ubu turabakira n'ubu turabakira n'ubu kandi baraza kuva aho tugire ikiganiro giheruka baraje n'ubu kandi turacabakira yego n'ubu turabakira wogenda ubibukije kuko ari uko biri kose ari gihe nasa ntawo menywe na bose cy'abantu ngo bamenyere ikintu rimwe hari gihe hariho umuntu avyumvise ijya mbere yego nukuvuga umubwira ko bimeze gute uno munsi umutahe wacari umuriyoni umuriyoni umutahe umwe hanyuma umuntu ashobora kugura gushika ku mitahe 75 hanyuma hambavu yo mutahe arongerako amadolari 50 ayazana n'amadolari uko nyene ayazana n'amadolari uko nyene hanyuma akacashirako imitahe yifuza yego muri make n'umuntu mutoya uwo afite donko miliyoni arahawe ikaze yego nuko sinzi ko hari kindi ngira ngo mwogenda mumenyesheje abarundi kubijanye na zino ngendeshwa coba bira karyo keza hama cyo turangeze kiki kiyago izi ngendeshwa nkuko nabivuze kare urazi ko kenshi abarundi turakunze gukora icyo twabonye ubundi yakoze yego nizi ngendeshwa ndazi hariho benshi hariho abamaze kuza kuzigura kuko barangiwe n'undi muntu yayiguze nakavuga ati nabonye imeze neza
Urabyumva muri make yanka kwibonera ko tindokuma ndabira kuyundi none munsi rero sinyekeranya ko hari abantu barindiriye ko hariho bababwira ati natwe twaguriye hajya nawe akacaza kugura rero abafise amakenga nibaze batangure kugura kuko nabandi baratanguye kandi abamaze kuzitwara bose uhereye no kuri ry'abatwaye urabizi nta kwidoga kuriho kandi kumure iruhande yuko ari zo kwiyunguruza ko muragira n'ibijanye n'amalivrezo kunguruza utuntu ibintu ni moto ishobora gutwara ibiro nk'iyo twavuze modele ya mbere ndashobora gutwara ibiro 100 atangorane yego ushobora gutwara nizo nabonye mukora nk'amabeni nk'iriya mbona hirya yawe ijya tricycle ijya tricycle nayo ashobora gutwara ibiro birenga 205 birenga 300 bivana na back canke ni kugagara kw'ibintu ufise ariko ijya back irashobora kujamwe ibiro 300 atangorane kandi bikagenda neza nuko reka ndagushimire ku mwanya mufashemo sangiza abarundi ibi murakoze nuko reka namwe ndabashimire turaza contact za electromecha cyangwa za Yves munaza gusitora muri video bisigaye mbega nta kuntu hogira groupe y'abantu bashasha tukayishira muri commentaire kino kiganira abavyifuza bashaka no kubaza ko muri n'ibindi birenze byo twabajije nta kibazo banditse kuri rya nimero iriko WhatsApp turashobora kubashiraho kugira groupe yabo abashaka kuronka amakuru nuko reka tubasabe musangiza kino kiganira abandi niteka ku Burundi ibituriko turavyikorera bya bindi byo kuzerinze ngo tuzokora iki tuzoronka iki aruko twarinze gushora amadolari mu mahanga tutanafise reka ibideo tubigure amarundi yiwacu makeya nuko naho utaha bye bye